Amakuru yanyu ndabaramukije cyane bakunzi mudukurikirana mudahengeshanya ibihe byose kuri YouTube channel yacu ibintu nibindi. Amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naherereye. Kubari mu gitondo reka ndabwire ngo mwaramutse canke bonjour. Kubari ku muhingamo reka tubabwire ngo umuhingamo mwiza. Kubari ku mugoroba reka ndabwire ngo bonsoir canke good evening. Kubari mu gihugu cy'Ubwongereza, kubari mu Burundi reka ndababwire ngo umugoroba mwiza. Billy Blaze Mbabazi umumenyesha makuru wanyu abakunda cyane, nijenje kuvugana namwe kuri no munsi nabateguriye amakuru aryoshe cyane utigeze kumenya, utigeze kumva hano na hamwe. Uyu munsi rero tugira tuganire kubiki. Uyu munsi nabazaniye inkuru ivuga ku bintu 10 ukwiye kumenya kubijanye no munsi wo gutanga amashimwe mu gihugu cya Amerika. No munsi ushobora kuba ari ryambere uwumvise, ariko no munsi usanzwe uhari mu gihugu cya Amerika, ukaba uhimbazwa uko umwaka utashe. Umunsi wo gutanga amashimwe rero ni umunsi uhimbazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi ugira 4 canke jeudi muri rw'igifaransa w'indwi ya 4 nyene y'ukwezi kwa Munyonyo uko umwaka utashe. Uwo munsi ukaba uhimbazwa mu ntumbero yo gushimira Imana kubwo mwimbo no kubw'ivyiza Imana iba yakoreye abanyagihugu b'ico gihugu mu mwaka wose. Uwo mwaka wa 2019 uwo munsi wahimbajwe kwa 28 Munyonyo. Araheze ibinjana birenga 2 uwo munsi utangwe guhimbazwa ku rwego rw'igihugu, mu gihe kuva mu mwaka w'1621 uwo munsi wahimbazwa n'abakoroni baba i Plymouth n'abandi bambere batanguye kuba ku butaka bwa Amerika, abo twokwita basangwa butaka mu rurimi rw'igifaransa twita les Amérindiens. Neza na neza mu mwaka w'1863 wari umukuru w'igihugu w'icyo gihe Abraham Lincoln niho yashinga ko uwo munsi uzohora uhimbazwa uko umwaka utashe. Kuva icyo gihe uwo munsi waciye utangura guhimbazwa gushika n'ubu. Ngibi rero ibintu 10 ukwiye kumenya kubijanye n'uwo munsi. Icyambere, inkomoko y'uwo munsi. Muri kino gihe uwo munsi wo gutanga amashimwe uhimbazwa rimwe mu mwaka, ariko abanyamerika barashobora kuvuga ko ari 2 mu gihe baharurana n'uwundi munsi witwa Black Friday canke umunsi wa 5 wirabura usanzwe uhimbazwa ku munsi ukurikira uwo munsi wo gutanga amashimwe. Mu mwaka w'1621 umwimbu w'ibigori wagenze neza cyane, bituma mu ntumbero yo gushimira Imana kubw'uwo mwimbu umushikiranganje William Bradford ahamagarira abakoroni baba i Plymouth kugira ngo banezereregwe bongere bashimira Imana kubw'uwo mwimbo. Haheze igihe gito hiyongereyemwo abawampanoage, mu nyuma hajamwo abapelerin, abo nabo bari abakoroni b'Abongereza. Bica bituma rero uwo munsi ugaragara ko ukomeye, bahitamwo gushinga ko uzohora uhimbazwa uko umwaka utashe. Ikigira 2 wamenya kubijanye n'uwo munsi nuko ari umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu. Muri kahise ka Amerika kuwa 28 Nyakanga 1789 niho umugwi w'igihugu Congrès Fédéral wasavye umukuru w'igihugu kurekurira canke gutanga umunsi w'amashimwe ku Mana mu gihugu cyose. Inyuma y'ukwezi n'iminsi mike niho George Washington wararongoye Amerika ico gihe yasohora icemezo ko uwo munsi wo gutanga amashimwe utangura guhimbazwa vyemejwe n'ibwirizwa nshingiro kuva kuwa 26 Munyonyo 1789. Aho rero twobibutsa ko amatariki yihimbazwa ry'uwo munsi yagiye arahinduka bifatiye kwihindagurika ry'abakuru b'ibihugu, ariko mu mwaka w'1863 Abraham Lincoln wari umukuru w'igihugu w'ico gihe niho yashinga ko uwo munsi uzohora uhimbazwa uko umwaka utashe ku munsi wa 4 wa nyuma
w'ukwezi kwa Munyonyo, nuko ihimbazwa ry'uwo munsi ribona gushikama. Ikigira gatatu twabamenyesha ku bijyanye n'uwo munsi nuko imiliyoni zishika kuri 46 z'inkoko zo mu bwoko bwa dendo nizo zibagwa kuri uwo munsi. Ku banyagihugu ba Amerika bavuga ko guhimbaza uwo munsi atamadendo arimwo ngo vyogereranywa n'umunsi mukuru wa Noel uhimbajwe atagiti cyitwa sapin de Noel gihari, kuko basanzwe bakunda gufungura ubwo bwoko bw'izo nkoko muri ico gihugu. Nubwo izo nkoko zitaribwa iminsi yose, biragaragara ko mu minsi y'akaruhuko ni kimwe mu bitungwa bibeshejeho abanyamerika benshi cyane, kikabafasha kwikenura no mu kubeshaho imiryango yabo. Ikigira kane ni ikibazo nawe ushobora kwibaza, kuki bafungura amadendo kuri uwo munsi mukuru? Igihe uwo munsi wo gutanga amashimwe watangura guhimbazwa muri Amerika mu mwaka w'1621, nta muntu azi neza ko habagwa amadendo nk'uko biri uwo munsi, kuko mu mateka yaranze uwo munsi kera bizwi ko bafungura imfungurwa z'ubundi bwoko nka homard, phoque na sinye. Izo ni imfungurwa zifungurwa mu gihugu ca Amerika. Abampano agi bobo bazana amadin, ubwoko bw'ibifungurwa kuri uwo munsi kugira ngo bashobore kuba bo gukora umunsi mukuru urimo akanovera n'ibifungurwa bitandukanye. Bakuzi mudukurikirana kuri YouTube channel yacu, twama tubibutsa igihe cyose gukanda kuri subscribe cyangwa kuri s'abone igihe cyose mushitse kuri YouTube channel yacu, kandi mwongere mufyonde ku gakengeri kari iburyo bwa subscribe kugira ngo igihe cyose turungitse amakuru mwame muyakurikirana muyaronke mu bambere. Ikigira gatanu twoshobora kubamenyesha rero, amateka y'uwo munsi wo gutanga amashimwe ntabwo ari meza. Utigute abapelerin bavuye mu Bwongereza bamaze gushika muri Amerika, harabaye amatati y'imyaka myinshi hagati y'abakoroni b'abanyaburaya n'ubwoko bw'abawampanoage. Ivyo bikaba vyatumye abanyagihugu ba mbere batangiye gushika ku butaka bwa Amerika, bamwe twise abasangwa butaka ba Amerika, benshi bahasiga ubuzima. Inyuma yaho abapelerin bobo baciye baja kwibera i Plymouth, bivanye nuko ubwoko bw'abawampanoage bwari businzikajwe n'ikiza cy'akaranda mu gifaransa bita peste, cyari cyazanywe n'abanyaburaya batangiye gushika muri Amerika. Mu mwaka w'1970 abanyagihugu bose bakoraniye ku gasozi kitwa College Hill kari i Plymouth ngo bagire ikigandaro cy'abanyagihugu bahitanye n'ikiza ku rwego rw'igihugu cyose. Inyuma yaho harabaye amakoraniro atari make yo kwibutsa abakoroni ko kuba bavuye mu bihugu byabo by'amavuko vyatumye bakira ivyago by'iwabo, ariko vyatumye haba uruhombo rudasanzwe kubasangwa butaka bo muri ico gihugu cya Amerika. Ikigira gatandatu rero twoshobora kubamenyesha ku bijyanye n'uwo munsi ni defile ya mbere y'uwo munsi wo gutanga amashimwe yabereye i Meiki. Mu mwaka w'1924 niho habaye defile ya mbere yitirirwa umunsi wo gutanga amashimwe. Iyo defile ikaba yashoboye kwerekanwa ku mbonesha kure y'igihugu NBC. Muri uwo mwaka Albert Schross, umukuru w'imangazini yari ikomeye cyane icyo gihe, niyo yategura urukurikirane cyangwa defile y'abantu bagera ku 600 bava i Harlem gushika ku mangazini Marquis iri mu gace ka Herald Square. Kubijyanye n'uwo munsi wo gutanga amashimwe, ikigira indwi ni kibazo ushobora kwibaza cyangwa nanje nkashobora kwibaza, kuki kuri uwo munsi umukuru w'igihugu agirira ikigongwe idendo imwe. Igihe cyose kuri uwo munsi mukuru umukuru w'igihugu ategerezwa kugirira ikigongwe idendo imwe iba itowe mu ziba zateguwe kuribwa uwo munsi. Iyo dendo igasubizwa mu gituru yabamwo, ariko biravugwa ko mu mwaka w'1989 uwari umukuru w'igihugu George Bush niyatanze icyo kigongwe kuri dendo imwe nk'uko byari bimenyerewe bikogwa kuri uwo munsi. Andi makuru yamenyekanye avuye mu nzu umukuru w'igihugu cya Amerika asanzwe abamwo benshi bazi ku izina rya Maison Blanche, nuko ku ntwaro ya Abraham Lincoln
umuhungu wiwe Tad yasabye se gusohora urwandiko rwemeza ko idendo izogirirwa ikigongwe kuri uwo munsi izoca ibikwa ariko bakazoyifungura ku munsi wa Noheli. Nuko se arabemwemerera bigenda gutyo, asohora urwo rwandiko bica bikogwa gutyo nyene. Ikigira umunani twoshobora kubamenyesha mu makuru twagerageje gutohoza n'umugenzo w'urukino rw'umupira w'amaguru ku munsi wo gutanga amashimwe muri Amerika. Igihe cyose kuri uwo munsi wo gutanga amashimwe, abanyamerika bose bama bakoranira hamwe ngo barabe urukino rw'umupira w'amaguru ukinwa n'umugwi serukiragihugu wa Amerika witwa les Lions de Detroit. Uwo mugenzo w'urwo rukino washishikaye gukomera neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1934, aho uwo mugwi les Lions de Detroit watana mu mitwe n'umugwi wari ukomeye kw'isi yose utigera utsindwa na rimwe witwa Chicago Bills wo mu gisagara cha George Halas. Ariko rero nubwo ku rukino rwa mbere umugwi wa les Lions de Detroit watsinzwe, ntiwigeze uhagarika gukina kuri uwo munsi wo gutanga amashimwe, kiretse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1939 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1944 niho urwo rukino rwari rusa no rwahagaze, rutigeze rukinwa kuri uwo munsi wo gutanga amashimwe muri Amerika. Ikigira icenda twoshobora kubamenyesha nuko uwo munsi agace ka Plymouth muri Massachusetts gafitaniye isano n'igihe cyo mu kinjana ca 17 mu gifaransa 17e siècle. Uti bifitaniye isano gute? Hamwe n'imico imwe yazanywe n'abongereza n'iyazanywe n'abampanoage muri Amerika, agace ka Plymouth kagumanye imico kahoranye kuva kera. Nihimbazwa ry'uwo munsi muri ako gace ryagumanye akanovera ka kera. Mu yandi majambo, nta hindagurika ryigeze rihaba mu guhimbaza uwo munsi muri ako gace. Biravugwa ko abatumire bifuza kuzosangira imfungurwa z'umunsi mukuru n'abene gihugu kuri uwo munsi wa kane w'ukwezi kwa Munyonyo bashobora kugura amatike abaha ubwo burenganzira mu kwezi kwa Ruheshi, mu yandi majambo amezi make imbere y'uko umunsi mukuru ushika, mu gihe abene gihugu nabo bagura ayo matike mu kwezi kwa Rusama. Mu kurangiza nikigira 10 mu mateka yaranze uwo munsi wo gutanga amashimwe muri Amerika, igihugu ca Canada naco kirahimbaza uwo munsi wo gutanga amashimwe, ariko umunsi utandukanye n'uwa Amerika. Mu gihe muri Amerika uwo munsi wo gutanga amashimwe uhimbazwa mu gutsimbataza ubumwe buri hagati y'ubwoko bw'abapelerin n'aba-Amerindiens, abasanga butaka ba Amerika, muri Canada hoho uwo munsi uhimbazwa kuko umugabo yitwa Martin Frobisher n'umugwi wiwe bashoboye kugira intsinzi mu rugendo rwabo rwo kuva mu Bwongereza baja ku butaka bwa Canada mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 578. Muri Canada uwo munsi ukaba uhimbazwa ku munsi wa mbere mu gifaransa lundi w'indwi igira kabiri y'ukwezi kwa Gitugutu. Ariko nubwo uwo munsi mukuru uhimbazwa ku minsi itandukanye muri ivyo bihugu bibiri, Amerika na Canada hari isano bifitaniye, kuko muri ivyo bihugu uko ari bibiri kuri uwo munsi wo gutanga amashimwe hose hategerezwa kubagwa amadendo, abanyagihugu bakongera bakaja gusamarira ibijanye no kwinonora imitsi mu kwiruka canke mu bijanye n'inkino z'umupira w'amaguru. Abakunzi mwariko muradukurikirana kuri YouTube channel yacu Ibintu n'ibindi, turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mu makuru y'uno munsi. Belly Blaze Mbabazi umumenyesha makuru wanyu, ndabashimiye cyane. Ayo niyo makuru twashoboye kubatorokaniriza kubijanye n'umunsi wo gutanga amashimwe muri Amerika. Aya na yandi tuzosubira. Imana yo mwijuru ibazigame naho ubutaha. Ciao.